Jeune twa Jambe Kimasiboniyo. Jambe Kimasiboniyo bwa mbere ndumwe mu batanguje irya shira hamwe mwabonye Burundi Alumni Association nkaba ndi n'umunyamabanga mukuru ajejwe nka byose vya Burundi Alumni Association nayigizwe n'ibisata bikuru bitatu Burundi Alumni Center ariyo dutunganirizamwo ivyo gufasha abandi kuronka ivyo natwe twarose muri y'ama programme yo muri Etats-Unis nukuvuga turatunganya ama formation tugafasha abandi kugira ngo nabo baronke ku ma programme ni mu madomino atandukanye uko iyi organisation ihuza abantu bo ma programme atandukanye bize muri Amerika. Cyo ncambere cha kabiri ni Burundi Alumni Media BAA Media muhora mubona ifise na audience nini igira ngaho kugira ngo abo bantu ivyo bakoze abandi bavyungukireko nabo nyine ubwabo tubiduze bimenyekane mu gihugu no kwisi yose kuko buryo umuntu arinze atangura ikintu gikomeye gifasha abantu ni vyiza yuko kimenyekana abandi nabo bacigireko kugira ngo n'umwana azovuka avuga ati ndi mu nzira nkiyanaka kuko abaridere se bajya tuzi mbojya mwamenye mu Burundi turazi bagwa gasore bandadaye bankuru nziza nabo dufise ubu mugabo hajya hari abandi baridere muri community bafasha vyinshi batazwi media rero ibimenyesha makuru nibo byo kumenyekanisha abantu uko hari abantu bafashije vyinshi itebeza kumenyekana bigatuma abandi bantu muri community bamenya ati kuba umuridere kuba imboneza so kuba president cyangwa uramatari gusa urashobora kuba umuntu w'imboneza mu kibano kandi bitakenewe kuba umuntu wo hejuru uko imboneza muzovyigire no kubikoko ni ngabire ndemanwa zora bisakiri iraje imbere izindi nkoko zigakurikira rya nimboneza urabona inka yifata decision tingire kanje imbere izindi ikaziha intumbero zigakurikira kuba rero imboneza si kuba office position muri gouvernement canke muri shirame kanaka hariho nimboneza zo mu kibano wa wundi kibano ingorane yabisabwa ngo hamagara naka niwe duhora tubona ahora ibibazo mwe nibiba yikemura nimboneza rero urinze ubimboneza ugakuru ugashika kure cyane nkuko uja kwiga muri Amerika muri Kenya muri Dakar ni vyiza yuko ivyo uri kuriga bisanga bikanya nabandi media rero nico gituma twaciye tuyishira kugira ngo mu gihe ama media mwamwe avuga ati kugira tubavugira ibintu muraduha amahera tutafisa amahera rero ni vyiza ko dukoresha uburyo buke dufise tubakoresha media yiwacu kubera ibi kirakora vyiza abantu bayikurikirana twabwire yuko kuri Facebook dufise abadukurikira bangana ibihumbi 121 n'abarenga kuri YouTube tubihumbi 44 n'amajana 5 kuri LinkedIn n'ayandi ma channels tufise abakurikira badasanzwe nuvuga yuko kuri YouTube no kuri Facebook bikoranye 45 gushira ku 121 turasumvya stade ya Real Madrid turasumvya stade ya Camp Nou ya FC Barcelona turasumvya za Inter de Milan nuvuga dushoboye kuba dufise message y'umuntu w'umuridere communautaire umwe tukamucisha iwacu n'abandi bataraza nkuko twa tukinye match ihuza El Clasico ya Real Madrid na Barcelona nisigura yuko ububonywe n'abantu benshi ni ukuvuga reki koko cawe wagize icyo ukora muri community kiba kimenyekanye twifashije namwe ama media yandi hoho bisha biba vyinshi usanga nka andika ifise ibihumbi 70 ingahe deraga kuri ifise ibihumbi amajana izindi ziri ngahazo zifite ibihumbi amajana duce dukorera hamwe gutyo rero nk'ama media usanga twadogizanije niyo ntumbero y'iyo media yaje kugira dufata abantu bakora ibintu mu kibano batamenyekana tubamenyekanishe vyigisha abandi cyo cari ca kabiri ca gatatu ni Burundi Alumni Cooperative nkuko mubizi no kuri media kugira ngo umujournalist aje ngaha yafashe akadeplacement ya arafungura araba none iyo organisation yo kwibaha ikeneye ibiro gakenera guhemba abakozi koresha yo cibanda nyibaho ko akayimuhana kazi imvura ihise tuzo ko madufisa ama financier cyo bituma twace dushiraho restaurant dushiraho internet dushiraho nakabare kugira ngo ubuje mu gitondo muri abantu bafise ibibazo vya connection aza tore connection ya satellite mugabo ntitwazi ko hasonze twamuhaye connection ya gusa araza kugura ifana yongera hafungura none ntazo batereye mu iterambere hanyuma utwo turose nco duhemba abakozi katubandanya tuba nuko rero iyo cooperative nco yaje kugira ngo rondera udufaranga kugira ngo nawe twafite finance ma tuzokwame tubaho rero
ubwo rubanza no musi twarutunganije tubashikirize ku mugaragaro ico kibanza kizanye ivyiza vyinshi nkuko twabahonjeje muri conference de presse heruka uri kwari kubishira ku mugaragaro mwabonye aba partenaire bacu mwabonye babandi biga muri Amerika twababwiye no musi bari bahishiki mwabonye ivyo bababwiye bisigura yuko uyu mugirwa twobandanye hamwe twabaha n'indi centre muri communauté mu bibanza bitandukanye igihugu cyo hinduka mukibona mugabo rero nico cyo dusaba aba partenaire baza badushigikire tugire iyi ni yari nka prototype cyo tugira rero cyo twokwita mise à l'échelle scale up kugira ngo ibi bintu tugize ngaho bishobore no kuja n'ahandi nuko rero icambere coco nuko abo bantu benshi muri bo bafise ama organisation mugabo ugasanga barakora mugabo kubera histoire y'u Burundi ama media menshi usanga yifokaliza kuri nyakubahwa yagendeye gisagara kiniki yagendeye ikomine yene bakiruka ya accident yabaye bakiruka kuwivye mugabo ntibaza kurondera amakuru amotiva abandi rero abantu bariho bakora ibintu vyiza mu gihugu mugabo journalism yo ngaha iwacu ni mabaz na breaking news kandi ugasanga keshi ziri oriente ku bintu vya politike rero mugabo hari abantu bakora ibintu vyiza batamenyekana ivyo biri mu ntumbero yatubiye dusha duzana ino media baba lidere batazwi unsung heroes les héros no reconnus no chantés twobaduza gute bafasha abantu uko ashobora gusanga umuntu yakoze ibintu vyinshi mugatigera amenyekana ni gute rero twebwe ama media duhere kuri BA media yiwacu ngaha muri Burundi Alumni Association ni gute dushobora kuduza abo bantu bakora vyiza mugabo batamenyekana muri iyo ntumbero rero ivyo bize biri mu mitwe iwabo bikaba ari mu organisation tutazi bakreye n'ama entreprise bakreye bitazwe bakugira tubimenyekanisha ni mwebwe nyene twebwe nyene rero aho mubisanga mu mitwe yabo no mu organisation yabo mugubu twagomba yuko bimenyekana ku ma media mukabisanga no nga hanyuma mukana dufashe ngende dukeya ivyo bibindi bigo ahandi hantu hatandukanye kuko aha tugikeye Bujumbura muri gihugu ntigiherere Bujumbura gusa igihugu n'igihugu rero tworaba ingene twobishira n'ahandi hantu hatandukanye umugabo kandi mumfashe nico tuma dufite n'ikiganiro bita unsung heroes ngaha nikindi bita leadership in action les héros non chantés na leadership en action kubera iki en action leadership si bla 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 leadership nibikogwa hanyuma hari abantu badakunda kwivanda mugabo bakunda kwikorera ibikogwa mugabo natwe ama media twamumenye ni foko tumuduze naho rero tuvitana ivyo biganiro nkaba nashaka nuko ama media mu bishaka muza twagira partenariat ces héros non chantés mubamenye na mwebwe mubaduze kuko umwiza uva hejuru gakwira hose hejuru ni ku media ni quatrième pouvoir bakwedetse barakushira hasi bagomba barakuduza ni kuvuga ni muze tuduza abo bantu bakora vyiza nkuko nabakora nabi tureka kubabwira ati gezaho kibisi ciza mugabo ntitwifokalize ku kibi twifokalize no ku bintu vyiza biko birakogwa n'abantu muri community ibi bigo ni ibintu ugira formation accélérée imisi 3 ukwezi kumwe amezi angahe ugasanga utuntu kuko hajya abantu babura accès à l'information babura umuntu abaha amakuru y'ibikenewe mu buzima bwa kugira bagire hari igihe uhura n'umuntu akubera icago n'igihe uhura n'umuntu umunota umwe gusa muyaza umunota umwe akabara kuguruye ku isi yose rero twebwe ko tuwarose ayo mahirwe yo kugurugwa cyo tuba twoganiza ayo formation ngaha singomwa we maremare turazi ico bisaba kugira umuntu yuguruke mu mutwe witavye ico kiganiro twatunganije akatubaza ibibazo akaba atari umunebwe ari wa wundi atari wa muntu ari ndarisizaho aciya kuko kuronka information ni kimwe mbwa no kuyikoresha n'ikindi abaye ari umuntu azi gukoresha ivyo afise aratera imbere atakabuze rero singombwa uje muri Amerika mugani nangombwa kuja kugira uguruke mugabo nabagiye bakuguruye birashoboka mugabo nuzoronka opportunity yo kujayo azojeyo kuko utarafungura mu muhana wundi yagira ngo nyina ni wazi gucumba wenyene turabigisha mu Kirundi kuko ururimi n'ururimi ahubwo igihambaye ni message nico kintu gikomeye
ntagire ugira ubwoba ngo atazi icongereza cyangwa ifaransa twe tubizi turabishira mu kirundi hanyuma abantu bakumva message gihambaye sururimi gihambaye ni message ubwenge bw'umuntu bakubwira yuko abwexploiter akantu kadashikana y'insantiere dufise ubwenge bwinshi mugabo kubera tutagira ikintu kibuvyura kibunyiganza ugasanga ntituko turabukoresha mugabo warose umuntu akunyiganza hakugurura ugasanga ibintu biko bigenda neza rero ikibura ni access kuri iyo information ni access kuri abo bantu babizi hari umuntu muhuro ugasanga arakuguruye rero ugasanga nabantu batigeze bahura n'umuntu abugurura muguhuye n'umuntu yuguruwe n'uwundi arashobora nawe guca kugura ati jinda kubwiye nabikuye hanaha vyumvirize kaguha igitabo gasoma kaguha video ukaraba canke nawe nakugirisha ama exercice wenyene pratique apana théorique hamwe aho bikunaniriye habona akaguhinyanyura mpaka ibintu bigenze neza hanyuma ibintu kabikora neza ubuzima bukabandana.